Ntushobora kwera. Gusa ndashaka kumenya impamvu wifatira kandi ufite ubwonko bwiza we Sana ndendeye kubimenya. Bos, ano mo sinihatan? Mahalo, mamo. Dali. Nauna na yung boss. 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 Ego, pwede mo si. Wow! Ndashaka kumenya impamvu wifatira kandi ufite ubwonko bwiza. kubanza ubuke udatahura sobanukirwa utabona Ahantu hasuku ugakora ibintu nka bigefe ariko urumva ntashobora gutahura je sinari ndahazi basi nibaza ko umuntu usanzwe kuba ufise inzu nk'iyi usanzwe isimumva aho cyane cyane bijya buzima mandi ku kazi uyashimira kure badashobora gutahura biragoye bitahura nabyo era ingene wambara era ingene umeze ufise urugo nk'uru inzu nziza nk'iyi ndakeneye kumenya ibanga riri muri byo umusanzwe si birebire ariko kuba umuntu ukuru canke n'ibindi uba wibaza mugabo biterwa n'akazi canke biterwa nanje n'ivyo bandazavye ntabwo banehetse kwitwara mu buzima burenze cyane kuri bose niyo mpamvu byashika ukabona ndi muri bijya bihe canke ndi muri kajya kazi mugabo nabwo ari byo nzohoramo kugeza none bakuraze kwambara impuzu zatawutse utuma wambara ya 5,000 ukareka kwambara ya 20,000 No. ariko ukambara ya 6,000 Sheri ntabwo nabivanye n'akazi nkora kandi urakazi kurabona ibyo mba ndiko ndakora ibintu by'ibishafu n'ibindi ntegerezwa kwambara ukugenda ubona ubusanzwe inyambaro yanjye ubona ni igihe kirekire si ubona abaza umuntu cyafata kuja batakimwene n'umwana agiye urashobora kwambara nk'ufise n'umushyitsi ibyo bintu si byiza usubiye kumburindira kandi baheje kwanza agendeye yene wambaye kandi ufise umushyitsi kandi w'ibintu sinzi ingene wimagine ubwenge buke bwawe ubuzima bw'ibanga sindabikeneye amashira akagashikanje ariko kamuzi nandiruka afise misi yose hamwe kabuze ko turikora nabo ubuto nyene bumwenda hama rero usanga ubwira umuhira ugasanga kibazo usanzwe urasanje nta birebire ni ibinyeri mbona nyine si bito naje nizere ko nawe bigiye kuba gwawe rero mbona bisi gusa nyine nzohindura basi uze urambara basi za 5,000 pana izi zihimba size nakubariye inkuru yanjye ni ndende ariko byinshi bigiye guhinduka basi kandi nzari kuzobimbwira bukebuke sana sana
umwari mwarase yageze yaragejeje twateze ahubwo nyine kugira ngo mutari bwarusinyare ngo tubutse turagerageza izibiri zose nk'abana nayo maze izibiri zose umwanya turimuka kenshi reka naga kabara kaza akazi kose iyo ugahamagariwe bisaba kuza yega muhira bamaze kubakira akandi kazi abakiraga neza ukaruhuka ugasanga ufise akazi oya nyine mu bisanzwe nyine byo kugira ikibazo n'ariho cyo bambaye kumaza kugenda n'umugabo sawa ntacyo kabyumva none ushaka akazi nyabaki ko bakara kabara ushaka akazi nyabaki ko guserva cyane yabuze bakwaye ntabwo bikora akazi kose mubaga nimba ari ukuzadakoropa utanga intebe neza cyangwa interura amakarato y'icyo bazanye inzoga nicyo cyo ushaka baravuze ngo nzadutoka burando bwatuma no gusura nzaduka gusa rero urazi reka turindire nazi hari byiza gukunda turindire ndaba ahantu mwamuriye ishara gato babone nazi turakunda urabona ingene usa uzihitira utuvoma kubera kubera ari kuzutwitsinza ingene usa watugonze uraza n'ibyo tuvuye ni ukubukene umuntu nk'abo bantu nko mwiguma mukwiye no imishatsi nurabona ingene usitira wivoma ku bantu nta n'isoni vebe gasare gusa nyine abantu bashobora gukora ibintu batazi rero usigara mu bintu hafi usubire ku kazi sawa
yaratunze n'uburyo munsi yari yakurunkiye amayero ushaka nyine kubifata kutariko ni ngaha nyene ntuzisubire kuvuga uko atamahera afise umufata uko utariko naha nyene sinzi ko muzohava munahura aca kubwira ko mwoyaga sinzi nikuye kutabyizera oya utegerezwa nimba bamubwiye nabi utegerezwa kuzomusabika ibikongwe kubera baramubwiye nabi oya ukwiye kumusabika ikigongwe ukwiye kumusabika ikigongwe kubera ko atabucuti mubwira ama igihari niko ndakweretse sinzi uzokurikira ngira ngo uzomusaba ikigongwe hama unamusabe ko mwoyagira no muhira ugaruke urabe muhira kungene hameze indani sinzi reka tubandanye nagutekeye spaghetti we no muzi urangonga kandi nanjye urabizi pe ndaguhereza pe wa mutipe nyine wanka mwenge ukurungika amahera mubwira kurungika amahera wewe wihenda ndakabona shambe nakubwira ndiko ndagonga ipoto uramubona ubona atari bogari ntacyo nakibanza kubayayo burya nyine ndasigarisha rubanje ndamukunda ujya mukene nyine niwo ukunda iki umukene niba ari umukene niba afite amahera nje ndabizi gusa ndamukunda rimwe nyine ndamubuze nova ashikayo nyine ndamukunda cyane abizinza kweli gusa jega nawe nokunda ata mahera afise yambara nabi kuja nje nawe nokunda kandi uko sikukubesha urukundo rugira aho rushaka mani jeje fisi cyo mu byangingo wamukunda cyane mukunda nje ndakizi none ushaka kukimenya wewe kumarira yanda bimenye nyene ati burya wewe ukeneye aba diaspora je nanje namukunda ugenje ndakizi babikatse bera telefone amafaranga afise barabimbwiye nyene ndabizi ko atunze kandi ndabizi ko afise akabari sha ntavyo yonjanamo kwe nubwo ari mukuru wanje oyaje ivyo navyo norabira ngo atunge je ndoje kumusenga wapi reka nanje azobirira mu kuzimu naje Wama mu bibazo ni kubera witwengeresha uratanga ariko muramutsa ngo ya misi yose nayamurikiye none urazi ko tuvuye ntabe guhita umubazi ukuntu yiriwe ngo aricurikiye ikibazo oya ndiwe no tutavyurabona bisi we ntacuzi ko kumeze uko ikibazo ciki
bose ntibabura abagabo bose baca bazitana mumaze ko yanafunguye yiriwe neza yabyo shani nibyo wakumenya nawe boyisha ameze neza nanjye ko uri umukobwa ibyo ni bisanzwe rero nagamuka sinoguma ngiye nakuhanura nimugeze aho numva bikaze ina kuryama shaho urarusha shanga pole sana kajya gakobwa niko kameze shanga sawa wafunguye aricari muto reka mureke aricari muto mu bisanzwe ngira ngo ntazi ingene abandi bitwara ntazi yuko umuntu agira igikomere ya nta bintu arahura navyo iyo no kumureka shanga aracari mutoya zobibona sawa wafunguye sawa yego none namwe guteye mwari mwagiye zagenze neza usanga dushitse turushe vrema numva yise akubwira ko arengera uburuhe nabwo nyene bwarimwe numva ndushe ndarushe ndamutahura aricari mugende gufata dushe nshengaho dushe mbese byahiye kugendera imbere y'itorero musaza wanje umwana babiri yavyaye afisemo umwana umwe ntazi ko yatonga sisiga ubu ntazi yuko umuntu ashobora kugira ibibazo bikamugumamo uba nta kumva kazima bose batameze kumwe fise uwundi umutima n'uwundi abesha Ovas. Gute Mungu wangu? Amahoro mzee. Meze neza? Ashimisi nyinshi. Ndakubona kweli. Ewa nawe uguma umusore. Ariko ivyo ugeze ndabibona kweli. Nta birenze vraiment nabona ko je nashaje fa raporo yiwawe kandi ari wewe uri musaza. Ahubwo reka nzana agatebe. Tube turatera inkuru. Abandi barakomeye none. Tuba tukobwa twamje turaho kweli. Ewa. Ash, reka twicariraho. Aheruka kera. Reka na Ash. Aba rero kuma wibera ipogare ngaho. Wapi nta birenze nakajya akazi nkora gashabona ayo maboga ari yoza gute. Ega n'ubundi utakoze ntuworya. Ntubitse? Byo kweli. Ntuworya. Hama kuri iminsi rero. Ndashima nyene. Umva nkumbuye ino mvuga ati reka simbire kwa pere muto kweli ashakumbuye kabisa. Kora zingane cyaho narinda gukomboye. Ngorana akazi nyene urabona nawe urazi ibintu nkora biramfata sana. Oya nawe gatuma basi urondera umunsi umwe gusa ukaza kundamutse. Oya naje naravyumviriye bivanye n'igihe cari giheze ndavuga ati reka mfate basi umunsi umwe fume ndeka no gutonda ku kazi. Jewe abakobwa banje barambwiye ko bagiye kukuraba. Barambwira ati burya cyo tuvuye hariya kwa musaza wacu. Tusanze ameze neza. Yego burya rero Asha namaguma ndakwiyumvira hajuje nariko ndakwiyumva ko ndavuga ati none Ovas ari he. Oya naje nyene ujya munsi baza bujya muhira barambwira ati baraduheje ndavuga ati nzofata umunsi nze ko baramutsa ko naje ndakumbuye hariya. Rero na nyene mbonye akanya gato nyene ndavuga ati reka simbire kuraba pere muto kuko imisi ari myinshi. Abona ni vyiza sanze mumeze neza yawantu mubiri ugumutagata amafaranga ni meza kwe. Oya reka mwana wanje wewe ntubona yuko mubiri wagiye. Oya bivanye n'imyaka ufise je mbona menga umeze neza. Reka ni atari. Mbe akazi rero urabona ko kagenda neza ubuzima bumeze gute? Sha akazi ni sawa keretse ko nyene atabibazo bibura nawe urabizi mu bintu umuntu abakora ategereza kuba mu turiske tumwe. Ivyo bya ntivyobora babisanzwe. Mugabo nyene urabana natwe nyene. Ureka n'ubundi no kuvuga uri ku isi ni ngombwa. Ari nkumbura vuga ati je kweri hariya hantu. Umutima nyene warasi nambonye bandi bera baje muhira. Ndavuga ati je nanje ngiye gutegura umunsi. Ngende ndabaramutse.
yavuga ati kweri nanjye mbone musaza igihe cyari kinini sa yareka reka nawe akazi karagutwara haragera igihe bavuga ati ntagire n'umuse n'umwe musiba ku kazi mugaje nanjye ndiyiba cyane rwose nkaca nshika ngamuhira narushe nkasanga tuya dukobwa twanje natwe nshitse mu nzu nkasanga bamwe nibibazo gusa kumatera kaca nja kwigamira kaca nanjye mbura umwanya wo kuza kukuraba n'ingora n'ivy'abana nawe urabizi bagumana uturiske twahariya na hariya abajya bari n'abanyeshuri ni hatari asha n'ingorane kweri asha nuko kweri asha nayo ubundi hoho turaho turashima kweri ndabibona ni vyiza kandi nanje ndaryohewe kuba ndakubona uri muzima atazi nanje ngene numva merewe ndishimye sana je ndakurusha kweri mbanze kubona umuhungu wanje ukuntu ameze je ndavuga ati Imana ishimwe kweri nanje ndavyishimira nkamuze nsigaranye ndavuga ati seka simbe nyene ndamuse musazi je nzokubungabunga kandi ndazi yuko nawe uzohura n'ibyago ndazi nzoba ndi kumwe nawe buri Imana ni ya mbere nanjye nzogira wa kabiri asha nanje ni vyiza ko nagusigaranye umuryango ndabona ko ari sawa nanje bimwe bizombera ikibazo nzoza ndakwitura kirumfasha hama burya bishitse nkakubitira nk'ahantu ntabwo biba ngombwa ko mfata umwanya muremure ndahicare bivanye n'ibyo mba ndimo ndavuga ati reka nyene wacu kwamaze hama ni vyiza nsanze mumeze neza tuzosubira ikindi gihe kuko aha bisaba ko usubira ku kazi hariya ndinganiza ivyari bisigaye hama mbone gushika muhira ikiza nuko usanze mumeze neza sawa kweri nanjye akatuma mbona umeze neza ubandamukiriza nabajya bashikanje kuze kundamukiriza na ya nkumi yanje hariya yego sawa usandarusha shira amazi muri dushe Eddie Gohan. Usafi tiza kuturagira muri kesha. Leo mtawani akubwira ngo mushirira amazi muri dushe zo mwishura nk'iburi kuranyisha. Mushirira amazi muri dushe man. Ndarusha. Shira amazi muri dushe. Mvandusha. Ikoze kuri sisi sharanda hivi. Ngo ntazi cyo maze kuri. Twari bamutubwiye. Ariko wikure mu murenge. Ako najeje bikunze yashirire. Umugabo utabenge. Kanyobera ntera no gutwenga ubatoye ubona twewe saramazi mubavyeyi bakubyaye nta numwe ari mu yigira ibintu nk'ivyo naje wonye gose watoye Eddie wanshiriye amazi muri dushe nize bisanzwe
you.